MSD twakiranye umubabaro mwinshi, ubwicanyi bw'indengakamere bwakorewe bariya barundi bo mu Gatumba kuri aya magenekerezo ya 22 kwezi kwa12 uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. N'ubwicanyi bw'agahomerabunwa, n'ubwicanyi ndengakamere nk'uko nabivuze. Nico gituma ubwa mbere turahojeje imiryango ya buriya babo muri buriya bwicanyi, hanyuma kandi tukaboneraho no gusaba leta y'u Burundi yuko yokwemera yuko habaho umugwi wigenga ushobora kwereka abarundi n'amakungu abakoze ririya shano, abakoze ririya bara, kuko murabona ko buriya bwicanyi buja mu rukurikirane rw'ubundi bwicanyi bwinshi buguma bukorwa na leta kandi bwagiye burikurikiranya kenshi. Ni naco gituma bitakenewe, bitari ngombwa ko leta ibandanya ibintu by'amajambo na cane cane umukuru w'igihugu gusa, ahubwo nibemere yuko habaho umugwi wigenga, umugwi ushobora kwereka abarundi n'amakungu abakoze buriya bwicanyi bw'agahomerabunwa kugira ngo intahe ibakubite mu gahanga. Hanyuma kuri ibi vyerekeye kumuharire de tabara usigitero wemanzwe hanyuma ugaheza ukagirizwa ko ari wo wakoze ubwo bwicanyi, twebwe ubwa mbere ho mu byo twumvise umuharire de tabara wavuze, ntiwavuze ko ari wo wishe abarundi, ntiwavuze ko ari wo wishe bari abanyagihugu, wo uvuga ko wateye ikirindiro c'abasirikare, ukanavuga n'ibiharuro by'abasirikare n'umupolisi n'ibikoresho bakuye aho hantu. Mugabe ivyo kuri twebwe mu mugambo wa MSD sivyo bihambaye. Ibihambaye nuko yaba leta canke umuharire de tabara batobandanya ibi bintu byo guterana amajambo ku buzima bw'abanyagihugu. Ntibikenewe muri kino gihe yuko haba amajambo mwenayo yo y'impari kandi abarundi bariko barapfa. Nico gituma tuvuga tuti yaba leta tabara, yaba leta y'u Burundi nibicarane bagira ibiganiro bishobora gutuma yaba umuharire de tabara wafashe ibigwanisho uhagarika iyo nzira yo gukoresha ibigwanisho, kuko intambara irica, intambara igira nabi, intambara irasambura igihugu. Mu Burundi rero urabona ko vyabaye umugenzo yuko haza haraba ubwicanyi bwisubiriza, kandi ahanini buturuka kuri leta, kuko n'umuharire de tabara uvuga ko wafashe ibigwanisho kubera impamvu kanaka, kubera atantwaro ibereye ihari, kubera atabutungane buhari, kubera leta yica abanyagihugu. Ivyo bibazo byose rero yaba leta y'u Burundi yaba umuharire de tabara nibicarane bumvi baganire kuvyo badahuriza ko vyotuma n'umuharire de tabara ushobora guhagarika iriya nzira yo gukoresha ibigwanisho, kuko muri kino gihe nabo basirikare canke abapolisi ntibikenewe ko babandanya baza baragwa mu ntambara benizi zitagira ico ziriko ziramarira abanyagihugu, zivuye ku gushavura kwa bamwe n'abandi bafise ivyo baharanira. Hanyuma ku bagenzi b'u Burundi canke bakunda Burundi canke amashirahamwe mpuzamakungu, cane cane ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe amahoro n'umutekano ku isi, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, nakaryo keza kuko bafasha mu gushobora gutera igicure leta y'u Burundi kugira ngo yemere ko hashobora kubaho ibi biganiro bituma iyi migwi itandukanye y'abarundi ifisi ivyidahuriza ko na leta imwe ifata inzira yo gutora inzira y'umuheto, kugira ngo bashobore gutora inyishu, hashobore kuboneka inyishu irama ituma ata murundi ashobora kwiyumvira gutora ibigwanisho, gutora inkoho kugira ngo aje muri bene izo nzira. Bitagenze uko n'iyindi migwi atari leta tabara izoha bivuka, kandi na leta tabara izobandanya bene izo nzira zishobora gutuma amaraso y'abana b'u Burundi aseseka. Nico gituma tuvuga tuti nakaryo keza kuko leta y'u Burundi yo kumva ko bikenewe ko
izi nzira z'abantu batora ibigwanisho ibumviriza kugira ngo ntihagire inzira bene izo zibandanya.